Ndabaramukije inshuti bakunzi b'ibiganiro vya Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu mudukurikirana kuri megahertz 103 n'ibice bitatu no kuri megahertz 105 n'ibice bine kuba dukurikirana mu gihugu hagati mugabo muradukurikirana no ku mbuga ngurukana bumenyi YouTube na Facebook za Kazoza FM ndetse no kuri site internet wezi3 akaburungu kazozafm.com. Nagira renda bamenyeshe ko uyu ni wa mwanya gukurikirana ikiganiro kuziko bamukurikirana imisi yose kuva kuwa mbere gushika ku munsi w'Imana kuva igihe cy'isaha 1:30 gushika igihe cy'isaha 2. Nkuko nama nabibabwiye ku misi ya mbere, ku misi ya gatanu no ku misi ya gatandatu dukurikirana ikiganiro kuziko kiri mu mugambi wa ndatira nanje. Turaza kurata ivyo abahinga bakora ibikogwa mvabwenge, ubuhinga mvabwenge na cyane abacuraranzi n'abaririmbyi ivyo basanzwe bariko barakora. Ubu rero twavuye muri studio twaduze turi igitega na cyane turi kuri kwishami rya Jimbere magazine aho isanzwe ikorera igitega. Twaje kwirabira abo bahinga bakora ivyo bintu. Naganda bibutse kandi iki kiganiro gishigikiwe n'umugambi PASAC ufashwe mu mugongo n'ishiramwe ry'ibihugu bya Buraya hamwe na Africalia. Uyu munsi rero sindakiremesheje jewe ndi jenyene jewe niyo nkeza Jean Reno hariho uwundi mumenyesha makuru turi kumwe reka ndamuha kanya idondore kandi ndamuramukije. Urakoze cyane Reno naye ndakuramukije. Naye nitwa Steve Ntwari nkabandi mumenyesha makuru radio Umuco FM Ngozi. Ya cyane gose. Karibu cyane mu biganiro ugira umfashe kuremesha. Ego murakoze cyane nubugira kandi tuje guhura namwe bwe neza cyane. Nziza cyane. Hama tukaba dufise rero n'umutumire wacu uyu munsi reka nawe tumuhe akanya yidondore. Ego murakoze nanda bashimiye cyane. Ku mazina yanje nitwa Ntakarutimana Philbert. Mbanga nyene igitega. Dumwe muri benshi bakoresha ibicurarangisho kavukire. Icyo naserukanye aha ni igicurarangisho citwa umuduri. Ego murakoze. Cyane gose. Umuduri. Ego. Umuduri ni igicurarangisho tutamenyereye kubona mu bintu vy'amamanza, mu bintu by'indirimbo zikunda gusohoka. None umuduri ni iki? Dusigire umuduri. Ku bisanzwe igicurarangisho c'umuduri ni igicurarangisho kama. Igicurarangisho c'abarundi atari igicurarangisho mva makungu. Ni igicurarangisho gikozwe mu buhinga nyene bw'abarundi bwa buhinga nyene bwa kera. Umuduri nko kugwaruka gubu benshi ntibawuzi. Hari nka benshi tugenda duhura mu ibarabara abonye kino ndagifise akavuga ngo ico kintu ufise mu ntoki n'igiki. Urukibona akavuga ngo iyo ni kembe ubundi ngiyo ni nanga. Umva nyene ntavyo bazi. Kubera ko bitakibonekana cyane. Ariko jewe navuze ati kino gicurarangisho ntegerezwa kugihabura kuko ndagikunda cyane. Ego ibi bigezweho ndabikunda ariko ndakunda karanga gose k'igihugu. Ego. Sinzi ko nababwira ngo mbega mumbajije ni gicurarangisho kimeze gute gikorwa gute gikozwe mu biki gikora gute ivyo tubona ngaho ni biki. Kubisanzwe iki ni gicurarangisho kitarinda gushirwa ku miyaga nkuba nkuko tumenyere ivyo bindi vyuma vy'abazungu. Ariko n'ubushakashatsi ari gihe umuntu azoshakashaka nkisanga cyo nagikoresheje ku miyaga nkuba. Kubera nk'ubu nimba dukeneye yuko kizoba nk'igicurarangisho kizovuga hari nk'abantu isinzi bakayihemba ifako cyumva. N'ubundi abantu ahari isinzi hari ukuntu nyine ashobora kugihinyanya urukundo ugasanga bacumvise bivanye naho kiriko kiravugira. Iki rero ni igicurarangisho mu bikigize mu bigikoze no bivuga nko mu mice itatu. Ikesha mbere novuga ko hari igiti kiriko. Ariko kino giti si giti cyari cyo cyose. Ashe nivyo nagenda kubatse. Si giti cyari cyo cyose. Wanashaka ubu ibiti ngomba mvuga hari genza gusanga nyene nk'ururungano rw'ubu beshi batabizi.
umuduri kugira uvuge neza ntiwakorwa mu giti icyo ari cyo cyose nk'uko wogenda ugaca umusederi cyangwa umukaratusi ugomba ukoremwo umuduri oya kubera ko ni ibiti vyimeza vy'ibinyeshamba birafite amazina birafise amazina mapasanga namwe mutakizi igiti ca mbere cakorwamwo umuduri kugira uvuge neza ni igiti bita umugunguma bo je ntacyo narinzi sinzi nka Steve umugunguma ni igiti usanga kiriko amahwa menshi cane ahanda gose kabisa urinzi gihonyora ko nyene ugira ikibazo ego ariko si ico gusa hariho n'ikindi giti citwa umuyogoro nico bakoramwo umuduri kugira nyene ubukanye ubuvugije uvuge cane hari ku bwoko bwa mbere bw'ikigize umuduri mpereye ku giti bakoramwo umuduri hanyuma hari ikindi gice novuga ngo cyaka kantu agatsinka menga nakagozi uru n'urutsinka une jambo benshi hari abakunze kuvuga ngo nuruwaya yego bivanye umwe yagiye n'ahaturuka abenshi mu kirundi abazi ifuku utu ni tumwe bategesha ifuku kugira benshi bashe baza kutwumva aka niko cankanisha hakana kujya kumuheto abenshi ngira umuheto barawuzi haca haza iki kindi gice cudukuza abandi batwita ngo utunimbo uture dukuza umuntu adushirako bivanye nuko ashaka ko umudiri uzosohora amajwi yego kuko ndavuga aragakuza aka kambere naka ka kabiri hamwe naka ka gatatu twamari dutatu oya hari abashobora gukoresha gakuza kamwe cyangwa tubiri yego muga ntaho ndabona yasize kudukuza tune akeshi ntiturenga dutatu rero utu tujako bivanye n'ukuntu umuntu ashaka umuduri wiwe ushobora kuvugana inkomezi inguvu yego ndavuga ko nk'uyu uyu mukuza wo hagati numwe mu mikuza ushobora kumfasha guhindagura kuryohora ijwi mugemba ndiko ndawuririmbirako yego hanyuma kanako kino hejuru ni nkakaza kunsohorera amajwi yawe akanako nakaza gufata nyene ryajwi nyene ryo hasi tegerezwa kuwakirira ugumana inguvu basi yego ndiko ndavuga nyene mu kirundi gerageze kurondera nyene kirundi nyene mu karanga kacu nyene k'ikirundi cyane gose yego muri make hariho n'utuntu ubona tumeze utuzingo nk'ingata n'ingata tune tumwe two gufasha kugira ngo uyu mukuza uriko mu gihe mba ndiko ndaregera uko akagakuza nikaba gakomeye cyane kuryo uko nza kuregera nicibana gose kigatera kiguma beze kumfasha kano gakuza ntigashobore kumeneka tene ngo two gukingira akagakuza kugira ngo ntigashobore kumeneka kandi no kugira ngo ryagirize gushobora kwakira neza akana gatandukanya uyu mukuza hamwe na kino giti kugira ngo gashobore kuza gusohorijwe neza ego uratubwiye ibice bigize ico gicurarangisho kubera iki muhitamo kuyiha iyo foroma kubera iki mutakireka kigume kigororotse kubisanzwe umunyanga bivanye n'ukuntu umuduri mu mateka yawo ukuntu bawubanga novuga ngo barihaye ngira nk'ishingiro ifatiro ryo kumuheto ryo kumuheto kujya kuntu umuheto wakorana umuheto wawubanze kugira ngo uze gushira ko umwampi urase ntiwofata ngo ubangire ntivyo kunda kubanga ku giti kigororotse biba ngombwa ko ubangira ku giti biza kuba ngombwa ko ushobora guheta kikigonda yego ariko hari n'ikindi nari nibagiye si wo wonyene gusa haba hariko na tuno tuntu two kuvugisha utwuba twita ku rugwaruka rugezweho novuga ngo ndatwite mu kinofunofu nka baguette mbona umenga ni nka twa tuntu bahora botsa kw'inyama tumeze nk'imigeto yego tubaro duti tworoshe novuga duto duto yego kugira ngo nivyakunda ninaza gukubita kuri gwa rutsinka nabangisha beze gukunda ijwi risohoke sinoza gushira ku runtu guruti runini cyane
ruca rukagunda ntigashobora gusohora ijwi neza yego hama turavye ingene umuduri ukozwe yego tukaba turaba nk'ibicurarangisho vy'ubu vya none hariho amapiano amagitari n'ibindi twari twabibajije uvuza indingiti ejo bundi mbega ko tubona umenga ugizwe n'umurya umwe mugabo nk'igitari ugasanga igizwe n'imigi itanu piano ifise hari piano usanga zifise amatusha arenga 20 na mugabo yifise umurya umwe aho urashobora kuronka amajwi atandukanye ku bisanzwe iki gicurarangisho nyene kavukire kirayobeye kirayobeye kabiri kirayobeye iki ndashoboye nanje kuza kukivugiriza hamwe n'abariko baravuza bijya bicurarangisho bigezweho yego bijya navyo hari ukuntu babiregera ukumva ati turegereye mwari nojwi bose bakaza guhurizako uko bo bavuga ati nimba ndakiregereye muri iri note ndaza kuja muri iri no muri iri ariko dufatiye nko kuri piano okay ko nanje rimwe mpora ndayicako nziza cyane aho biraza kukorohera kudusigurira uyu muduri wanje nuko utuntu tumwe nagiye tudashobora kubona no wari we wese aha hari ukuntu ushobora kuburegerera kuri piano umuntu ariko aravuza piano mu note kanaka naze kandi nkaza kuregera nkamutora mu note ariko aravugirizamo ku buryo twaba turiko turavuza hataza kuba orgame note aza kuba ariko aravugirizamo naje ariyo nza kuba ndiko ndavugirizamo kandi naza guheza kuri terminezo tuza gusozerera ahantu hamwe nyene yego igitangazire mu bizita hariko umurya umwe ati none uza guhinyanyura ry'amajwi yose ko tubona ku gitari bava muri do bakaduga bakaja no muri si bakongera bakamanuka cyane gose tuwe ngaha bishoboka gute aho biza gushobokera ni mu buhinga bwo kunda buririmbirako si mu buhinga bwo kuregera no mu kuregera no kuvuga ngo ya piano cyangwa ca gitari babanza kuregera ati twese nimba turi muri 1 cyangwa turi muri 2 nimba piano yabanje kuduhereza aho yafatiye nanje kujya no wagitara murondera akaza kurondera note aho piano yafatiye naje ngaha ku muduri ndaregera nkamwumviriza aho yafatiye renda mutoye tayari nta ngorane nimwe niyo twatangura umuziki nta gicurarangisho baza kumva kiriko kiravuza ibihushanye n'ivy'abandi bariko baravuza mu bisanzwe nka kujya anye ko ku gitari n'uwa piano ariko baravuza ati tuvugirize nko muri do bose baca batorana we nawe kuri uyu muduri wawe uca wumviriza iyo do yabo ati je nkatandegera no kuvuga aho nza kuregerera ayo manote muri twadukuza tungahe utu kuri mukuza wo hagati ati huriranye mvugije he ko ninaza gukubita kuri urutsinka ndaza kumva ko ruza kuba ruhuye na ya do nyene wa piano yafata gutyo rero nabo maze gutora iyo do n'izindi zica zizana za kuziramo sinza kugira ndabavangira gusa ndiko ndavuza ibihuye n'ivyo bariko baravuza abarundi rero n'abahinga gusumba batuzaniye ibitari n'amapiano adukorera ku mujya twumve naducishirize terateranye ibyo byose je kutubwira ndavuza vyonyene cyangwa no kuririmba ndaririmba urashaka kuririmba ari nk'ikaririmbo kazi no kugufasha tugufasha tukugumiritse sawa je kubisanzwe nkunze kurimba indirimbo zo guhimbaza Imana yego kuko iki gicurarangisho canje no mu rusengero ndashobora guheba piano nkumva nezerewe no guhimbaza Imana ndiko ndakoresha kino gicurarangisho kavukiye uzikata abantu ndabona mu masengero bavuza imiduri n'intuze ko no muri Bibiliya harabivuga neza ngo umuntu azirishe mu kuvuza inanga amakembeza amatowaze n'ibindi rero n'umuduri nawe urimwo uyu muduri ndashobora kuwukoresha ndiko ndahimbaza Imana abantu bakuzuzwa yego kanatwe tuzuzwe reno uri tayari cyane rwose inge ndawumvirize gato numva yego aha ndawumvise sawa haraunza gushika nkarimba namwe mukumva ko muza gushobora gutera ko nakaririmbo nyene namwe muza gusanga mwamenye cyane gose yego Imana jambabwira Imana jambabwira Imana iyo mwumva yemwe Imana y'urukundo yemwe Imana iyo mwumva yemwe Imana y'urukundo yemwe Imana jambabwira Imana
Imana jya mbabwira Imana iyo mwumva yemwe Imana y'urukundo yemwe Imana iyo mwumva yemwe Imana y'urukundo yemwe Amasi ndababarire Amasi ndababarire Iyo Mana mwumva bavuga Imana idukunda yemwe Iyo Mana mwumva bavuga Imana nyene ikigongwe Iyo Mana mwumva bavuga Imana ikizabagwaye Amasi ndababarire Nkomera amashyi reka tugukomere amashyi. Okay, wowe utanguye kuvuza ico gicurangisho ryari ukimaranye igihe kingana gute umubanye igihe kingana gute? Kubisanzwe novuga ngo kuva mu bwana bwanje nakuze nkunda ibintu novuga ngo vy'ibicurarangisho kavukire. Mu kibano aho narindi hari umutama yakunda kubivuza. Yari afise ikembe hamwe n'idonongo. Yari karabivuza nararyoherwa cyane. Nkumva ayo majwi muri jewe aranzamo gose nkabikunda. Mu gukura kwanje ko nagiye nza ndayuba ndabikora. Nkabibanga bikananira. Nkasubiramwo bikananira. Ariko maze gusobanuka mu bwenge narahavuye ndagenda ndabaza neza ukuntu babikora. Arambwira n'igiti ushobora kuja kurondera. Koko nacengera ndironderera igiti ca giti muri vya bindi nababwira. Ca ndawubanga ndarondera imikuza. Uko nyene mubona nawukoze. Ca ndanawurangikaya amarangi ibintu je navyikoreye no gucapa utuntu tumwe tumwe ndabikora. Ndawirangikira gutya nyene mubibona. Mu kubuvuza nawo nyene nta benshi novuga ko bawunyigishije cyane. Oya. Uko kuntu nagenda ndavyumva ukuntu mu majwi bawuvuzamwo. Nanje nagiye ndavyiyigisha. Nisanga nagikunze kukivuza. Kubisanzwe novuga ati nagiye gutangura neza kukivuza cyane muri 2016. Nace ntangura gukunda kubivuza kuko naratanguye kuvuza ivyo bicurarangisho by'abazungu. Ndabikunda cyane kuko nabivuza mu rusengero. Ariko cyo ntangura kwiyumvira gushakashaka. Ati mbega ne gicurarangisho kavukire naco. Byo kunda ko ndakiririmbira kindirimbo yo guhimbaza Imana. Rebe birashika ndategurira kindirimbo kanaka yo guhimbaza Imana. Numva birakunze. Numva noneho shize no muri vyuma by'abazungu. Bace bashiramo na yangoma yabo. Aho kibanshiriyemo aka microphone. Gice muri chaki bafure bita sabufa uyu muduri urakubita kabisa kumva ati cuma kiriko kirasohora. Ahubwo nabonye uriko uravuza hariho agakoni kamwe gakubita kuri aka kagozi akandi gakoni kagakubita kumukuza. Aho kumukuza kuba ari kugira ngo ushobore kuronka. Kubisanzwe aha kumukuza ni nka ritme. Muri ndi jambo nashaka kuvuga ngo ni nka kamfatiza ahabuze ingoma amashi aratanga ritme. Aratanga system yego. Aka rero gakubita ngaha ni kamwe mu bifasha kumva urutonde ndiko ndavugirizamwo indirimbo kanaka. Ibintu vyiza cyane gose. Yego. Kuba uzi ico gicurarangisho hari akamaro byakubwiriye canke ni ibintu biraho gucyo gusa? Cyane gose iki gicurarangisho abenshi naho babona umenga ntibikiri ko biraboneka cyane. Maze kukibonamwe akarusho kenshi cyane kanini gose. Kuko abamaze gutahura ibanga rya kino gicurarangisho. Ubwa mbere bwo navuze ko je nkunze kuba ndirimba indirimbo zo guhimbaza Imana. Burya nimba kene gicurarangisho ndakivugije ndiko ndahimbaza Imana umuntu agafashwa akumva ari murutse mu mutima no mutaho komeye cyane uwo muntu aba yakiriye. Mu buryo nabwo bugaragara ibicurarangisho kuko ari bicurarangisho ndundi. Naho menga karanga rimwe rimwe akaza karibagirwa haraba kigahembera. Haraho dushobora gutumwako nibi bicurarangisho nyene kubw'imanza kanaka tukabivuza bivanye n'intumbero y'urubanza bagatahura cya gicurarangisho akamaro kimaze. Ego tugiye kuraba nyene uko kuntu yuko wewe ufise ico bimaze kugufasha. Mbega abantu ubona ibi bicurarangisho babiha agaciro
ibi bicurarangisho tudasanzwe tumenyereye? Ku bisanzwe navuga ngo kubera bisa n'ivyibagiwe, abenshi nk'iki je banambonye ndagifise ndiko ndagitemberana mw'ibarabara, kw'iyi myaka jewe ndiko ntibashobora kuntahura, kubera kenshi iki gicurarangisho abona ko umenga ni bimwe vy'ababatama ba kera. Rero niyo bambonye ndagifise urabaca bahamagara ngo hano ngo turafise 200 ngo turafise 100, kubera ko bamenyereye kumenga. Hariho n'uwo twakoranye ikiganiro avuze umuduri, yatubwiye ko nawe nyene indingiti, umwe yavuze indingitego, nawe yatubwiye ngo bamuhamagara uko nyene mw'ibare, bati wowe bakagenegene, ati turafise ati ngo 200. Ariko jewe nababwiye ko je nakuze nkunda ibintu vy'umuco w'u Burundi, ikirundi c'iwacu. Rero iyo mbonye nk'ubu ndiga mu gisagara umpamagaye ngo ndafise 200, ubwanje ndamutahura, kuko ntamenya ico arico, mbega cabayeho gute, cabayeho ryari, ntamenye n'ubuhinga, inguvu, ibintu byose bibatwara. Rero kenshi atabona ko menga ufise kino ni wa muntu ubuzima bwagoye, ariko aragitemberana kugira ngo arondere uza kuryoherwa n'ico kintu, amuhereze nk'200 yo kugura amayinite cyangwa ikindi. Rero mpuye n'uwo muntu ambwiye ngo ndafise 100 cyangwa ndafise 200, kubera nza agaciro ico kiri n'amateka yaco kuva kera bakivuga ngo Burundi bwa Nyaburunga, amateka yaco sishobora kwitaba uwo muntu, kuko ni nakimuvugiriza ntazo kwigera menye ibanga ryacu n'agaciro kacu, ahubwo mu kumwegera mu iki rero sico kuvugiriza hariho hose. Ukubona ujya avuza igitari cyangwa piano umubona ukamwubaha, ariko icurarangisho mva mahanga c'umuzungu, iki naco ni igicurarangisho ciyumviriwe n'umurundi, iki rero kukivugiriza hariho hose, ndakivugiriza habigene nkuko bitavugirizwa hariho hose no muri kahise. None ngaho Igitega aho hariho abantu benshi bavuza imiduri canke ibindi bicurangisho kavukire. Ego hari habo mpora mbona rimwe kuko hari naho mbona bashobora kuba badandariza mwene ibi, imiduri, amakembe, inanga, mugaje usanga n'utuntu duto utoshobora kuvugiriza nk'ahantu ngo gisohore ijwi cane. Ego hari habo maze kubona wanashaka naravyiyumviriye, harabo twashoboye guhuza ivyiyumviro, turiyumvira turashobora kubishira hamwe ivyo umwe aba afise, kuko nivyo twikorera. Narashoboye guhura n'umwe ashobora kuba avuza iningiti, nawe nyene twarashoboye kuregerera hamwe, turumva ko bishobora gutorana amajwi. Hano n'ibindi bicurarangisho ngira ngo ntaco ko mwambwiye kugira nza kuvuga umuduri, mvuga nyene ku muduri, ariko hari ibindi bicurarangisho vyinshi dushobora guhuza bikaza kuvyara wa muziki wuzuye, nka kurya mushobora kubona igitari, piano, basse, solo, n'ingoma vyinshi, bakabiteranya bigaca biza kuvyara umuziki wuzuye. Rero ngaha Igitega hariho abandi bavuza ibindi bicurarangisho. Ego wagira tubwira yuko ngo ivyo bicurangisho bisa nuko bigenda biribagirwa, biterwa n'iki? Byo bari bigoye kuvuza canke ibikoresho mubikoramwo nivyo byo bigoye kuboneka, nka bijya biti mwatubwiye bazamo iconye, byo bihari? Murakoze. Kubisanzwe ivyo biti biriho, ariko nubwo biriho, kubera ko novuga nti ururunganwe rw'uyu munsi abenshi ntibariko bareta kukumenya kahise n'akaranga by'u Burundi. Abenshi baguma bita igiterambere nta wojyanka, ariko turi mu iterambere, abenshi twibanda kuraba cyane ivy'umuzungu ariko aratuzanira nk'iterambere, ariko yaba twari twiyumvira ku iterambere ndundi rifatiye ku karanga ku Burundi, abenshi wobikunze. Rero uza kwisanga nk'ubu jewe ndiko ndatemberana kino gicurarangisho, uvuza gitari ntashobora kumva afise ibigumbagumba vyo kuza kumbaza ingene ashobora kuba mvuza uyu muduri. Yumva umenga nta kintu kizima uyu muduri woshobora gusohora gishobora kuryoha nka kumwe ca gitari kiryosha umuziki.
abenshi impamvu bariko baravyibagira babona ibisagara biriko biraguka n'abariko baravuka ndetse nabo abavyeyi batuvyara erega benshi uno munsi ntavyo bazi atari usuye ku gatumba hariya nawe nafata umwanya wo kuganira na sogokuru ngamubaze ivyerekeye ibi bicurarangisho ingene vyavutswa n'ingene vyakogwa cyangwa ati mbega babivuza mu manzi zihe babivuza gute byagenda gute rero novuga ngo biriko biragwa bivanye n'ururunganwe tugezemwo bariko bariruka n'umurindi w'iterambere ufatiye cyane cyane ku bintu mva makungu mva mahanga abenshi ntibiyumvira ku karanga k'igihugu niyo mpamvu biriko biribagirwa kugira ngo mbere duhave turangiza reno none ivyo byose mubisize hamwe hakogwa iki bigende gute kugira ngo umuduri ntuze wibagirane ko umuduri ntiyibagirwe indingiti cyangwa indonongo ntiyibagirwe hakogwa iki ubona ho kogwa iki yego kubisanzwe nk'icambere nohera ko cokogwa mbanza gushimira mwebwe nyene mwabanje kwiyumvira iki ciyumviro cyo kuza kurondera ibi bicurarangisho ababikoresha vyerekeye akaranga ku Burundi ka kera murondeze ko hari nabo baba kibisigaranye mwebwe bambere nibo bambere novuga ati mbanje gushimira mwamaze kubona ko kumbure hamwe bwo bamenyesha makuru mudahagurutse ibi bishobora kwibagirwa burundu mu gihugu ikindi kandi cokogwa ni mwebwe nyene bambere bo guhimiriza bivanye n'amaradiyo mukoreramwo bimenyesha makuru byanyu kwandika ibi bintu bikongera kwibukwa bikaja mu bitabo nk'uko bagenda mu mabiblioteke gusoma ibitabo by'abantu kanaka babaye barurangiranwa kumbure wa mwana ni agenda gusoma igitabo akabona igitabo cyanditseko akaranga ku Burundi akabonamwo igicurarangisho cyitwa umuduri kumbure azotaha muhira baza umuvyeyi witi papa hari igitabo nasomye nabonyemwo igicurarangisho bavuga ngo umuduri papa umuduri ni iki hari kashe ashobora gusanga na wa muvyeyi umuduri atawazi agakwa kubura ivyamusigurira mugabo nawe nyene nubwo ataba yagitaho ati umwana hari ikintu yasomye kumbure nanje nzobaza bankurira dore icyo nza kwishura wa mwana ikindi kandi numva cokogwa fatira kuri mwebwe nyene bamenyesha makuru kumbure n'ubushikiranganje ngo babujejwe ibi bintu by'imico kama ego mu Burundi hari abaririmbyi bashoboye baririmba indirimbo zitandukanye mugabo vyoryoha cyane kurusha mu gihe hoba baririmbyi baririmba ikirundi kuva ku gitero gushika ku citabirizo ari kirundi nyene atari undi rurimi yavanzemwo nyene agaca akoresha n'agicurarangisho nyene c'Uburundi ciyumviriwe ko n'abarundi mu kugifonda kuciyumvira bakagikora hamwe muri nza karirimba iyo ndirimbo akoresha gicurarangisho nyene gutyo wa muzungu nawe niyabona indirimbo umuririmbyi w'umurundi kandi yabaye umustar yaririmbye kirundi kuva ku ntango gushika ku iherezo agaca akoresha kandi n'igicurarangisho c'ikirundi atakoresheje kimwe c'imigi 5 cyangwa kimwe c'amatushe mugabo muzungu akumva harimo melody cyane gose kandi akumva iyo melody yamuryoheye ujya n'umuzungu nawe azote ico gicurarangisho wakoresheje kimeze gute icahe azokirondeza nawe azocarondeza gutyo nawe ace bati kumbe hari igihugu citwa Burundi gifise ubuhinga hatahandi hano butandukanye mwe twebwe dukoresha yego akaronda abahereze nk'ingoma ingoma y'u Burundi nyene gituvuza yabatimbo zijya dusanga mu bigabiro hayure ko riyumvira rijyacwe ryayo bataricometse n'ahantu bataricometse ingoma bwe nta ampli irimwo mugabe ingoma turi ngaha muri Musinzira muga irikiravugirizwa nko mwishatanya uri ngaho kayumva umva ko nubwo ari ubushakashatsi bukomeye cyane cyane gose ndavuga ngo kugira ngo ibicurangisho ntivyibagirwe ngo amenyesha makuru mundushikire imbere ijwi ryanyu rigera kure mu bushikiranganje bubijejwe twebwe nyine tukibihembera kandi turacitwa imiyabaga nkibi mwari gusanga biriko biravuza umutama afise imvi
mugaje wenda cyari umujene ndiko ndakivuza hari ico ukora no kugira ngo urundi rwaruka ruri mu rungano rwawe canke abari musi yawe babimenye nabo je nka jewe ahantu asanzwe mperereye ndagerageza kubikundisha abandi uwo mbonye agikunze akacishiramo ndamwigisha no kukivuza kuko kugikora aho mwabonye ko bitagoye n'ibintu bironderwa bikaboneka ndamwigisha kukivuza kandi kukivuza navyo nyene nubuhinga bwabwo bwisangije kumwe kandi no kuririmba kandi kukiririmbirako nubundi buhinga ndamwigije kukivuza akakimenya ndamwigisha no kukiririmbirako navyo rero jewe sinigisha abakuze bandengeye mu myaka nigisha barumuna banje urakoze cyane kugeza ubu rero abantu muvuze ibicurangisho kama harimo nawo uvuze umuduri ntibirabatunga ntibibabeshejeho nta buryo mukuramo kubisanzwe navuze ngo kubera abenshi uza wumva ngo nakagenegene navuze ngo ndiko ndavuza kino gicurarangisho babona kumenga jewe nyene nta kintu nabuze ico nkora nta kazi fise navuze ngo kugira ngo ibi bidutunge nuko kujya n'abandi bacuraranzi kanaka b'ivyuma ivyo bigezweho harabo numva bavuza amakaraoke kandi babahemba amafaranga kanaka kandi atabari make kandi bariko barakoresha bya bicurarangisho by'abazungu twebwe turahari kandi turashoboye je shobora kuzana umuduri uwundi akazana igicurangisho bita idonongo uwundi akazana ikembe uwundi akazana urutaro uwundi akazana inkono ivyo ni ibintu benshi bakunze kwibaza ko bidashobora kuba byo sohora umuziki ivyo twe natwe tushobora kuja hamwe turi hamwe natwe dushoboye gukora umuziki ushushanye nimwe waba bandi bakoresha bya bicurarangisho by'abandi by'abazungu gutyo kujya babandi nabo nyine bahembwa amafaranga ubwo kigiye kubwo bariko barakora natwe dufise indirimbo dushobora kuririmbira kwa bino bicurarangisho kandi tugateramisha abantu cyangwa tugasohora nkuko abandi bagenda gusohora mu studio hama natwe bigashobora kudutunga ariko kugeza ubu baracatubona kumenga turi mwa bino bintu umenga nta shingiro bifise kandi byaterezwa kugira ishingiro kuko novuga nti niwo mushinge w'umuziki ndundi yego nukuri biragishe kumviriza abiri je nibaza yuko tuzorondera n'undi mwanya kugira dushoboye kuri ikindi kiganiro kiramvuye kivuga kuri ibi bicurarangisho yego reka tumushimire cyane gose kubona yatwitavye muri kino kiganiro kuri no mu bantu bakomeye kubona yo nko mu bantu nk'igihumbi hashobora kuba ari umuntu umwe cyane ashobora kuvuza ibyo bicurarangisho cyane turagushimiye cyane kubona witavye kino kiganiro nanje ndabashimiye gose Steve nawe ndagushimiye kubona waje kumfasha wakoze hano urumva imyaka tugezemwo tuguma tujana n'ubuhinga bwa none ariko akaranga nyine twakibagira ibicurarangisho nibaza yuko turangize duvuga tuti abo vyega ku mpande zose nkuko yavuze abamenyesha makuru twebwe turafise uruhara nkumbure nabanyene kubikora bafise uruhara rwo kubigisha kuvyigisha abandi ariko kandi ubushingangane bufise ico bukora kugira ngo ibicurangisho nk'ivyo ntihagira aho bija byose hamwe bigiye hamwe nibaza yuko ivyo bicurangisho tuzoguma tubibona vyiza cyane yego ndabakengurukiye rero abariko barakurikirana kino kiganiro cyo kwisamiriza Kazoza FM cyo kugeza umwimbu cyari kiganiro kuziko mukurikirana imisi yose kuva igihe cy'isaha imwe n'igice z'ijoro none ndabashimiye cyane gose nongera ndabibutsa yuko iki kiganiro gishigikiwe n'umugambi Pasaki ufashwe mu mugongo n'ishirame ry'ibihugu bya Buraya hamwe na Africalia jewe niyo nkeza Jare none ndakiremesheje turi kumwe na Steve twabwiye tuti naho ubutaha mubandanye mugwiza umwimbu